Yuko nduga ku kivi ni byiza kumure ko umuntu amenya uburyo ubushikiranganji bwahawe ngene bungana. Dukuyemo amafaranga agenewe umugambi w'indarayi, ubushikiranganji bwagenewe miliyaridi 86 umwaka wose. Kuvuga ko igice cose cyane igice ca mbere cyari cahawe amafaranga agera ku miliyaridi 21. Ibikorwa rero twashoboye kurangura muri igice byatwaye miliyaridi zirenga gato 19, bikaba ari ibice birenga 95% by'amafaranga twari twarose muri iki gice. Dufise mu gihugu cyose amaproje cyangwa amashantier yababijana. Ayo maproje cyangwa ayo mashantier menshi uburyo buriko burakorwa n'uburyo bwa leta, ariko kandi amaproje cyane mu gisata c'amabarabara aho abadufasha mu iterambere badutereye agacumu k'ubumwe. Aho rero ibikorwa bigeze nyamukuru mu gisata c'amabarabara naha muri iki gice gitangura uyu mwaka, ibarabara gace k'ibarabara kava ku kibuga c'indege ca Bujumbura kaza kuri Shami, ibikorwa byari byategekanijwe byararangiye. Harabaye kandi no gushiraho amatara kugira ngo mu ijoro hashobore kubona. Ubu rero turiko turitegura kugira ngo tuze dushobore kwakira ivyo bikorwa byakozwe mu buryo bw'ifata kibanza, ivyo bita reception provisoire. Igikorwa nk'ico carakozwe kw'ibarabara rya Kibungo Gitega, ivyo bikorwa nabyo byashoboye kurangira, tukaba turiko turitegurira naho nyene kuvyakira mu buryo bw'ifata kibanza. Ibarabara rya Bururi Gakuba rizotuma umugwa mukuru wa politike Gitega ushobora guhuzwa neza n'intara ya Rumonge, ikiyaga ca Tanganyika. Byarabandanije ibikorwa biriko birakorwa ibirometero 34, ubu tukaba tugeze ku bice 85%. Tukibaza ko ivyo bice bisigaye ari bikeya ku buryo umwaka utazohera tutabirangije, ariko nk'abazi kariya gace murazi yuko byobaye byiza tuvuye Gakuba duciye dushika Igishuru. Hari amafaranga kuri rya projet yasigaye turiko turagira ibiganiro kugira ngo turabe ko yokwira, gutyo tumaze gukora muri Gakuba dushobore gushikana Igishuru, dushobore kandi no gusanura uduce tumwe cyane uri kuregera mu Rumonge dusinzikaye, kugira ngo abantu bave kwibarabara ryiza bace bakorokera mu binogo kandi. Ibarabara ry'igihugu rigira gatatu, ibarabara riri ku nkengero y'ikiyaga ca Tanganyika rihuza umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ibisagara vya Rumonge, Nyanzarake. Agace ka Rumonge Gitaza ibikorwa byaratanguye. Igice c'umwaka ca mbere kikaba kirangiye tugeze ku bice 16%, kubera yuko irihindagurika ry'ibihe ryatumye amazi y'ikiyaga Tanganyika yonona inyubakwa nyinshi. Byasabye ko dusubiramo neza ivyigwa kugira ngo iryo barabara turikomeze gusumba. Amafaranga rero yari yategekanijwe mu ntango ntazoba gikwiye, ariko twamaze gutangura ibiganiro n'Ibanki ya Afurika ijejwe iterambere kugira ngo turabe yuko agace kangana hafi ibirometero 15 ko muri barabara nyene nako koshobora kuronka amafaranga. Aho tuzoba tugeze Itaza, twashobora kubona amafaranga kumbure tukibuze. Hanyuma kuronka Itaza uza mu gisagara ca Bujumbura, arakurikiranye yuko mu birangiye Banki y'Isi yose yaduhaye amafaranga ashika ku miliyoni 120 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo Itaza uciye mu Ruziba, Kanyosha, gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura ibyo barabara bishobore gusubirwamo, bityo abahora bahaca boroherwa. Ku ruhande rwo hirya rwo mu Rumonge uja Nyanzarake, ibikorwa navyo nyene byaratanguye, byaracerewe kuko abajejwe gukurikirana ibyo bikorwa ntibabaye hafi. Ubu rero twaragiranye inama nabo, twarishikiye ku kivu, turabahamagara iyo bakorera hariya mu gihugu ca Kuwait. Ko murazi yuko mu banki yatanze amafaranga harimo banki yo muri ico gihugu. Ubu rero twarumvikanye ejo ku munsi wa gatatu bazofata indege baza ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu bazoba bari ngaha kugira ngo tubashire ku kivu, basubire gukora bari kure aho bakorera hafi, gutyo
dushobore kubandanya neza. Tukibaza rero ko iryo barabara hamwe ryo subira gukora neza bizotuma cane ubutunzi bw'iki gihugu, igisata c'ingenzi n'ibindi bisata muri rusange bishobora gutera imbere. Hambavu y'ayo mabarabara y'amakaburimbo, murazi ko hari ibindi bikorwa tugize imisi duhimiriza dukora cane gusibura imifurege y'amabarabara mu gihugu cose. Twasanze amabarabara yacu yononwa cane n'ukuntu imifurege itari igihita. Ubu rero amakoperative yose twari twagiraniye amasezerano, twarababwiye ko tutazosubira kubahemba batatweretse yuko umwe wese aho aherereye yamaze gukura ibizibira amazi mu mifurege n'imicafu yose. Ubugenduzi bwacu rero buriko buragendura mu gihugu cose. Raporo bazoyituzanira vuba, aho bazosanga babikoze tuzoca tubahemba, aho bazosanga batarabikoze ntituzobahemba. Ubwo niyo ko amasezerano yacu avuga. Hambavu y'ivyo hariho iki gikorwa co kuzibira ibinogo mu gisagara ca Bujumbura no ku mabarabara amwe mu gihugu hagati. Igikorwa catangujwe na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi hariya muri quartier ya Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Abagize imisi baca mu gisagara baramaze kubona yuko amabarabara atari make ubu asigaye ahita neza. Turazi yuko impinga ikiri ndende, uburyo ko buzoshishikara kuboneka niko tuzoshishikara gukora naho hose hasigaye. Ibarabara rindi twaciye twihutira n'ibarabara rihuza imirwa mikuru y'igihugu Bujumbura na Gitega. Naho nyine abagize imisi baca barabona ko ari utwigoro tudasanzwe. Si igikorwa coroshe kuko bisaba ibikoresho vyinshi abakozi bacu batari bafise hafi, ariko ibikoresho byose byashoboye kwegeranywa, twarabishikanye ku kivi. Tukibaza yuko mu misi iza tumaze kuronka ibindi bikoresho tuzoshobora kongereza umurindi, gutyo n'ibindi binogo mu yandi mabarabara hagati mu gihugu dushobore kubifurira uko uburyo buzogenda buraboneka. Hariho amabarabara ahuza intara, amabarabara asaba ibikorwa byo kuza turayasubiramo ku mwaka utashe, kubera bari amabarabara y'amakariyeri y'iguye arakunda guca yononekara cane, ariko n'ibikorwa kuri ayo mabarabara vyo nyene ntitwavyibagiye. Mu bijanye n'inyubakwa, murazi yuko hariho inyubakwa y'iteka nyir'icubahiro umukuru w'igihugu yuguruye mu ntara ya Karusi, yubatswe n'uburyo bw'igihugu na serivisi za ubuha. Inyubako iteye igomwe yo gukaririza ubwenge abaheza amashuri mugabo badashobora kuronka ubuzi kugira ngo bigishwe imyuga. Kirya kigo rero ni ikigo cashoboye gukorwa kigurugurwa muri iki gice ca mbere c'umwaka, aho turiko turakorana n'ubushikiranganji bujejwe amashure n'ubushikiranganji bujejwe urwaruka kugira ngo twese hamwe dufashanye turondere ibikoresho kugira ngo abanyeshuri buca binjira kirya kigo bazosange nivyo inyubako zisa neza, mugabo kandi ibikoresho bikenewe kugira ngo inyigisho zigende neza bihari. Hariho umugambi wo kubaka inyubakwa z'inama nshingamateka n'inkenguzamateka i Gitega. Murazi yuko igihugu casinyiraniye amasezerano n'ibanki z'amabanki yo mu Buhindi. Ivyigwa rero biriko birasubirwamwo kuko hari haciye igihe ivyigwa vya mbere vyarakozwe. Mu mezi atari menshi bahejeje ivyigwa, tukibaza ko tuzoca tuvugana n'iyo banki kugira ngo turabe yuko amafaranga ya mbere yoboneka maze ibikorwa bishobore gutangura. Hambavu y'ivyo twaratanguje kandi ibikorwa vyo kubaka inyubako z'ubushikiranganji bumwe bumwe ku gisagara ca Gitega. Abakozi bacu bo muri Buguha bari ku kivi. Bigaragara yuko zirya nyubako zizokenera ibikoresho vyo ku rwego ruhanitse, nico gituma leta yategekanije amafaranga amwe mu mafaranga turiko turakoresha muri uyu mwaka kugira ngo bimwe muri ivyo bikoresho bishobore kugurwa. Hariho kandi gutegura neza ivy'uburaro mu gihugu cose, duhereye mu gisagara ca Bujumbura. Murazi hariyo amakaritiye menshi yari yarateguwe kugira ngo abantu bayahabwe bayubakemwo amazu, mugabo tugiye kuraba twasanze yuko hariho ubundi buryo twoja inama n'abari barose ivyo bibanza. Bamwe bamwe turamaze kuvugana kandi abatari bake barabishima yuko twotunganya uburaro ku buryo tutamara isi ndimo.
yuko twotunganya uburaro uburyo tugira ibisagara by'iteka, kandi ibisagara by'iteka birashobora gutunganywa ku buryo n'umuntu akeneye inzu y'icumba kimwe ayironka cyangwa ibyumba bibiri abironka mugabo byubatswe neza. Twubake tuja hejuru mu kirere gutyo isi ndimwa tuyizigame. Hariho rero ibikorwa bimaze gutunganywa mu gisagara ca Gitega muri quartier yitwa Karera ya kane. Abakozi bacu bagize iminsi bagira ibyo bita amareve topographique, uburyo rero twibaza yuko mu minsi itari myinshi tuzoshobora guca dutangiza uruhusha maze inyubakwa zitangure muri ivyo bisagara. Kuba rero twashaka kongera gushimira bose badufasha. Turazi yuko iki gisata gikeneye uburyo bwinshi kugira bubaka amabarabara yose, indarayi nayivuze ko gatoya, bisaba ko twiyumvira ukuntu turondera amafaranga cyane cyane bavuze mu gisata c'amabarabara. Amabarabara yacu asa n'ayapfiriye rimwe, bigaca bitugora rero ingene duca turonka amafaranga ubwo nyine. Ariko twabonye tubivuga, iyo amabarabara abaye mabi abayacamo barahomba, kandi amafaranga bahomba uyaharuye neza ni menshi cyane kurusha ayo boriha kugira ngo amabarabara abungabunge. Mu bindi bihugu barabikora, ugasanga nk'ikiraro kirubatswe, amabanki yigenga agatanga amafaranga, hama bahaca bagasubiza bukebuke ayo mafaranga, gutyo leta ntiremeye. N'amabarabara kubakwa muri ubwo buryo, amwamwe amabanki yigenga agatanga amafaranga, maze abahaca bakagira kigoro. Kubera iki? Kubera yuko twabiharuye dusanga iyo ibarabara ari ribi, umuntu ahaca umwanya munini agakoresha ibitoro byinshi, iyo ari mu binogo imodoka ikononekara hama gacibwa ku kazi. Ibyo byose ubiharuye usanga ni inshuro zirenga zishika hafi 5 canke 10 kurusha ka kigoro wotanga mu gihe barabara rigume. Turiko rero turagira ivyigwa n'ivyiyumviro vy'ingene mu mabarabara amwe hoboneka amafaranga yihuse, gutyo abantu boroherwe ntibasubire gutama kandi amafaranga yo gukora ibyo bikorwa ahari. Tuve rero muri uku kuntu twamye twiyumvira imyaka 50 yose iheze ngo amabarabara yose tuzoguma tuyubakirwa n'abagira neza n'abaka indarayi. Muri iki gice ca mbere harakozwe ibikorwa bitari bike, ariko cane cane igikuru twababwira aho tugejeje. Amasosiyete ariko arahiganirwa kubaka ico gikorwa yaragenduye aho indarayi izoca mu Burundi no muri Tanzania. Ubu rero bariko barategura amadosiye yabo itariki 15 z'ukwezi kwa 11 umwaka, kugira ngo ni nko mu kwezi 3 ziri imbere akaba ari iyo tariki ya nyuma yo kugira ngo tuzokwakira amadosiye yabo bose bifuza guhiganirwa kubaka indarayi. Iyo tariki rero niyamara kugera, abahinga bacu n'Abatanzania bazoca bicara hamwe kugira ngo batoremo muri ayo masosiyete, isosiyete ibihugu bibiri byoha iyo kontra tuzokubaka indarayi. Icyo nashaka kuvuga ngaha nuko uko twavyumvikanye na Tanzania, gusa amasosiyete abiri azokubaka, ni sosiyete imwe izokubaka Tanzania ikongera ikubaka no mu Burundi. Ibyo twabikoze kugira ngo byorohe mu gihe cyo kubaka no mu gihe cyo gukoresha iyo ndarayi, bikozwe n'abantu babiri tugoye, ariko twavyumvikanye ko bizogenda. Tukibaza rero yuko mu ntango z'umwaka uza tumaze guheza ibiganiro n'isosiyete izoba yatowe, tuzoca tuje inama na Tanzania n'abandi bavyiga kugira ngo iyo kontra ishobore gusinya. Ariko hambavu yaho, ku buryo leta yatanze igikorwa cyo guharura imizibukiro aho iyo ndarayi izoca mu misozi n'amakomine y'intara za Makamba, Rutana na Gitega, byaratangujwe n'abashikiranganje babiri, twebwe nyene na mugenzi wanje w'ibidukikije. Abahinga rero bacu bariko baraharura imizibukiro. Ni igikorwa kitoroshe, ariko twiyumvira yuko hagati y'amezi 2 n'amezi 3 bashobora kuba barangije. Ku ruhande rw'indarayi izova i Burundi igenda muri Kongo uhereye Gitega, naho ivyigwa vyimirije gutangura. Amasosiyete yarahiganywe, abahinga bacu bahora Tanzania kugira ngo bahurireho n'ab'i Kongo n'ab'i Tanzania bafashanye. Mu minsi iza sosiyete izogira ivyo vyigwa izomenyekana, hanyuma baca batangura ivyo vyigwa. Ibyo nivyo nashaka gushikiriza cane cane muri iki kijanye